ntucike intege nukore ejo ni heza ikiza no kwizera gusa. Nuwahe musani ukunda wifuza ko Wetu yosengera? Musani Wetu yosengera Daboje. Mpamvu yo musengeri yari kubera n'ivyanka zoduka. Nivyo yakarambaza uyu yakarambwira ngo twegure banywe urumogi ngo tugore gute. Wari umubajije? Ndamubaza leta abantu banywe bange naryo kuvuga ngo urumogi byogenda gute kugira bihanure kumwe ivyo bintu bidashoboka. Kuno umuntu yafata umuti. Imbere yawe nguyu nga ari mubone. Aya. Uramubonye re? Musavye iki rero we? Musavye azonjane mu ijuru. Wagusavye zo mujane mu ijuru mwerekeze. Tuzojana niwa aca bugufi imbere y'Imana sivyo? Yesu akiri kwisi. Yesu akiri kwisi. Yaravuze ijambo riti naho uzoja kwa data. Jona mujane ariko turagenda tukibagira Ujimana tukikorera zoherera Ujimana iratwihweza ikabura n'icyo dukoza iconzi itadupiga fimbo chapa itatubosha moto fire chando musani Amahoro. Biraza umva ukaja. Nariko ndaringana. Urengana ujaye. Bazantumwa zawe ziri he bamwe bagukurikira. Nabasize ko barasenga nabo nyene. Kugira ngo kugenda mujanye. Oya ntivyari bikenewe kubera ko yari umutwaro wanje nari mfishe. Ego. Yes yari umutwaro wawe wari ufise none aho ugiye ntibaza kubakenera hariya. Hariya ntibikenewe kubera ko nibanga agiye Imana nanje. None nivyo Wetu agenda bahanuye nivyo mu bihebe. Wese arafise umuryango arasora ko yatwara mu muryango wiwe ugasuma ukamererwa neza. Hari ikibazo wewe wari wabajije Wetu mu vyerekeye inzira sinzi ko usubira mu kwakimubaza neza. None ga Wetu twebwe abakozi bo mu ruzi twofata inzira yahe kugira zoje mwijuru. Inzira ni yindi agakiza guhinduka ukizera Uwiteka nta kindi kiba gikeneye mu buzima no kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe. Ego. Yakubwiye ngo uzokwakire nuvuga abe umwami n'umukiza wawe uramaze kumwakira abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ntagenda dusenge ntitwari bwamwakire twebwe no mu misuna ntitwoja gusenga twirirwa mu misuna ngo gende musengeye ngo ntihari bwamwakire nuko murahezagiwe ibyo byonyene birahagije kwizera. Niyo wizera byose biragenda neza. Ego. None ko ariko barakora gucyanye mbega inyungu ni yahe ku miryango yabo canke ku gihugu? Je nibaza yuko bako barakora gutya baronka agafaranga inzindi nyungu zikaboneka ku gihugu naho ni hahandi amabi naje gutora ibintu ndazi kasiga muri arariha nibaza muri leta nibaza ko naho nyene harinjira kandi. Mbega Wetu barafise inzu? Wetu arayifise nyene. Ego. Urahifise nyene hamugisyo nyene. Ego. Aba nibo bagufashije mu kuguterera gasenga. Nibaza ko oya nabonye umenga kunuma ko muganira ngo kumenga muramenyeranye. Mu bisanzwe ego oya tumenyeranye gusa iyo mbonye ishusho ndimwo ucubona ko ukwiye ko tumenyerana kubera inzira y'agakizi bikenewe kuri wowe. None mwavyakire gute kuba mwabonye Wetu nga? Turashima kuba twabonye Wetu kwe. Nakandi kabazo mubaza. Wetu. None ga Wetu. Twebwe abakozi bo mu ruzi. Woducira iyihe nzira gira turuhuka umuruho. Hahiri wabakora kubera ko bazotora mu bwami bw'ijuru. Nibaza ko atangorane wewe ni wakora Imana izohezagira kuri ibyo kogo byabo bakoze. Kuko Imana ihezagira mu maboko y'umuntu. Nikunda guhezagira kuri babandi birirwa misi yose bari mu bya bindi. Mana afasha. Oya Imana ikunda kifasha umuntu nawe ayereka igikorwa. Nibaza ko rero ntucike intege nukore ejo ni heza ikiza no kwizera gusa. Nuwahe musani ukunda wifuza ko Wetu yosengera? Musani Wetu yosengera Daboje. Wetu aciye atweye. Oya hari impamvu ngira vuze Daboje ariko sinzi impamvu no musengera yari. Impamvu
musengeri yari mpamvu yo musengeri yari kubera n'ivyanka zoduka oya ntibizokwanka wizeye witeka nibaza ko sinzi byanse n'akaduga iciza no ko yo kwizera gusa ko bitazoteba ngo aduke je nibaza ko atazoduga nawe bizogenda neza cane ivyo yavuze ngo basengere daboje ngo vyanse ngo azoduga ngo vyo uravyemera nawe daboje ari nkuru nyene zishasha maruka kumva nyene yadunye yere ngo yidoge vyase nyene urumva no kuza iwe turamusengera nyene karaba ko nyene ibintu byogenda neza yoga ntibize byanke nyene kumva ko ibara ryo bari guhuye maze kwa nyene Wetu yamaza nga Wetu oya je nugamenda mubonye nugamenda mubonye kabisa ariko mbere umubonye n'igiki ugiye kumukorera canke n'igiki ugiye kwerekana ko wabonye Wetu je ngiye kumukorera kweri ndamukunze cyane kubera mbonye igitangaza nyene kenshi kiyo umunsi ahantu yogenda dusengeye kubera ngaha hari abantu benshi namwetse ari ahantu ngaha agomba banywa inzoga nyene benshi birirwa ngaha atakaza nyene bakora nyene munsi y'imisi nari kubaranywa inzoga gusa nyene imbere ga nyene nkuko nkayibonye hajya munsi y'umusuna yego ati rero yova ngaha basenge mugabo Wetu yavuze ati mumwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwa yego adufashe kubera nako kugira ico duhindura mu buzima nyene kubera abantu benshi ngaha bagahinduka nka hajya bimbore hajya abonye hajya nta kandi kazi afite atari kunywa inzoga gusa benshi nyene nama ndabona ngaha imisi yose nta kandi kazi bakora birirwa habayita munsi y'umusuna hashimborerwa zose zisanga ngaha nta kazi zifise nyene barimo nabana babandi banywa utwatsi ngaha hari abo nyene nama mbona nyene bama bari ngaha twatsi hano bahita ngo munsi y'umusuna yego niko batazi Wetu ngo hariho n'abandi bantu banywa utwatsi ngaha sinzi ko ari cyo bagenda ubabwiye nivyo yakarambaza uyu yakarambwira ngo twegure banywa urumogi ngo tugore gute wari umubajije ndamubaza leta abantu banywa ibange naryo kuvuga ngo urumogi byogenda gute kugira bihanure kumwe ivyo bintu bidashoboka kuno umuntu yofata umuti wavyo nako ndamubwiye turamaze kubona ku rusengesenge ko ntabameze munsi batekera nawe no kubusanga umeze mu mahaha rero bibaza ko ntaba hameze ku rusengesenge we nawe mu mahaha hameze gute nivyo abende bo kuri remera urupfu ingwara no gupfa urese gusa ko bitemewe nuko twobigirira mu bantu ubundi ho ntivyemewe no kunywa itabi ndi ku magara y'umuntu yego wavyumvise yego ndavyumvise ko we wamwa n'igiki usaba we Yeah. imbere yawe nguyu ngaha ari mbwamubone Aya. uramubonye rero musavye iki rero we Musavye azonjane mu ijuru. ngo gusavye zo mujane mu ijuru mwerekeze tuzojana niba aca bugufi imbere y'Imana sibyo kuko hari job nashoboye hari job nashoboye yes kumbere bakunzi ba Innocent TV twasanze Wetu ari kwibere yariko yagiriye kumbere turashobora kugwerekeza we tukaba turagenda hari imbere tuzosubira rero mwebwe Wetu sezera abantu bawe Wetu tugume ngaha reka ndabasezera ngumana nawe bahezagire tugumana murangurira akabenzi Gumana natwe. Guma ngaha turakugurira akabenzi. Guma ngaha kweri. mubaze Wetu ikibazo Mbega Wetu. Mbega Wetu. Kuki n'amakomedi ni kubera iki? no kugira mutwenge nkuko mutwenze ntabaje muryoherwa Mbega Wetu. Ni kubera iki? Wama Mbega Wetu. Nanze ko ikirato cacitse ubona gute? usanga utambuka nabi ukaco gica urumve ko sase ry'Imana Mbega Wetu. Kubera jana atabirato nambaye ibirato. ushaka ibirato ibirato byawe wambara ibirato byangahe Ya 5000. byitwa gute Gucci. uraza kunyibutsa nitwaheze ikiganiro None Wetu ko twagomba kukina amakomedi kugira ngo dutambe kina none oyo no musi tuko turaganira tuko ndiko ndarengana gusa mbega ko mutamubaje ko bitafise abana Mbega Wetu ni kubera ko ufise ubwanwa wabigejeje ku. nuko nakuze ndasaza ndaba umutama
none ko mbara ndakubona mbwi baba baratavuga ngo ufise Ayaza mvuge. mbega Wetu ufise abana bangahe? ndavyishurira rimwe esha ukunda kubona ukunda guhura na Charite kubera ko Charite niwe atagira bwana magana afite twana dukeye gusava ko dusa hama buze ngo ufise abana bangahe jewe mfise abana bangana n'isi yose no kuvuga ngo Imana yarampaye abana benshi kugira ngo ndabigisha ijambo ry'Imana namwe muri abana banje yego None urabafise bose abo bana bangana n'isi yose. mwese ngaha murimo mwese murimo naza kutwigisha ijambo ry'Imana nimwampushima muze mu magare twiga ijambo ry'Imana none Charite nawe muri amahasi oya ni mutoyi wanje Wetu uzogaruka mu gisho ryari kukina amakomedi kugira dutwenge. umunsi umwe naje muzobibona kandi nzoza ndabazane gakado mbega Wetu tujya twana tw'imfuvyi two mwibarabara dufashe urakoze ko mbaza neza ndiko ndabitegura kandi vuba vuba nzobikora ico nico niyemeje ku Mana kandi ntabwo bishobora kurenga ukwezi urakoze mbega Wetu je none ko nambaye ibirato bidasa ubu bifashe ukabima ariko ntawe bidasa biravukana bifise amazina amwe None Wetu uba hehe? jemba mu mitima abantu bakunda Uwiteka Nivyo kweli. wamubaje ko afise umugore Urafise umugore we? mubaze ko uyu umusheri wawe reka rindire none ga Wetu ni kubera ko wambaye ikanzu kandi uri umuhungu kandi uri umugabo mu gihe ca kera Imana n'abatumwa bakunda kwambara ikanzu ko ariyo byari byoroheye byari byoroshe kandi ico gihe ntabwo byari biri nico gituma rero kenshi nkunda kubona ishushanije muri ya shusho ya kera mwaje kumubaza ibibazo ni kubera ko hajya tukubona Yesu kamata bizu ni indirimbo ya Olegue ntabyo narinzi gusa nawe arimwo yagize gute ntabyo nibuka Yesu akiri ku isi yaravuze ijambo riti rindi dusubiremo Yesu akiri ku isi yaravuze ijambo riti nawe uzoja kwa data jewe namujanye ariko turagenda tukibagira burya Imana tukikorera byoherera burya Imana iratwihweza ikabura n'icyo dukoza icyo nzi itadupiga fimbo chapa itatuwasha moto fire cyangwa umusani niba barayifashe ku mutwe kwe Wetu ubyakira gute wumva ko abantu bakurikirana uvuga amajambo meza uvuga yaci no mu ndirimbo ukanabikora neza jewe narinze yuko tuja hano hishije abantu baza kuboneka iyo bavuye naho narinze kubera sinkunda gukorera ikigande sinkunda basi kuvuga ibintu ndi mu bantu benshi baca bazana akagumuko ariko gusa birangyohe cyane Imana ibahezagire biramimbaye numva umenga nzobagurira akabenze nawe sigana urumva ko Wetu ajya akabenze none Wetu sasa ubu rero ugiye ubu ndabandanije ahandi gusenga ego Gaskumba rero umuntu azokwifuza kandi azokuronka gute bizogenda gute mu bisanzwe bizokoroha cyane kuko unaciye no ku mbuga zacu zituma tumenyekana ni Wetu online TV muca mugenda ko cyane kuri YouTube turasaba kwanza abantu bakunda TV yanyu ni iwacu bakunda mutama hano bakunda na mutama jewe muje kuri YouTube yacu ni Wetu online TV mufinde subscribe murabe ko maze ko babone banje hama kandi muza muraba ibiganiro naho tokira bacu sukimare basukakireka basukira abaco nyene ko mbure naho nje byomfasha nkatera imbere ego ibinda bibasavye kabisa Imana ibampezagira baje kubikora yes mu buzima busanzwe yitwa Charite le comédien ego Charite ibisango maze guhura navyo nka Wetu
utazopfa wibagiye n'ivyaha naho zempora navuyeho nabi habamo ubugambanyi ibyo bisanga byarambabaje ku buryo numva umenga n'abangambaniye baza biyitirira amazina atarayabo kugira ngo bancafuze ibyo nibisanga navuga nka Wetu byambaye ko byambabaje cyane ego inkibi iyindi navyo vyakumbure vyakubabaje canke vyagutwengeje kandi vyagira bikubere nk'intambamyi dufate nko mu biteramo canke mu bindi vyagushika utazopfa wibagiye n'ivyaha bon tegeze kubaho hari abantu benshi barabumva ngo Wetu ngo bafise bodyguard bana Wetu kweri yaraga ko bodyguard byegeze kumva ko umunsi umwe ngenda muri concert ngiye guteramisha abantu ndiko ndagenda haje babwa ati hamagara Wetu kubera ta bodyguard nani mfise ico gihe nace mu ndiko ndagenda bacamanza bazimya amatara kugira nanje nkongire nka bya bindi bahora bagira nimba ngo kujya showbiz sinzi ndagenda ebana ngize kunca sanga perike bayivye ebana ndarabo ko nsanga ndigipara ndavuga bahasi umushatsi barawivye aha rero ko bigenda kose nta yindi mitwe barambwira ukagenda uko nyene nta numwe aza kumenya kuri Wetu wanakomera misi bamaze imise vango ariko nakaritira Wetu bacha gukubita imbere hamagara nta muntu yanwaye perike nta muntu eka baramagara Wetu katarashika kumurangire ko ndabendera mu fanzima bagenze nta muntu yanwaye perike bagenda ndabasabye mu ndabere perike ikintu cyaje kumfasha ni kimwe hajya kugendana n'abantu ni sawa naravye ku ruhande hari umukobwa yaraje kudufasha nyene ibintu byo kutwambika ambona yambaye perike mvuga ati rero azije perike yintize uzobukoze ko jewe amara y'abandi bonyica ashara yintiza cyaragenda kuri scene abantu baha Wetu yaje urumva natevye kubera iki ngo ni showbiz ngo tarajya showbiz atoyaha komeye ko ndondera perike kandi umuntu ayinyambuye nawe yaciye kutamufuka carapoyije higa perike nanye ndigipara fise ubwanwa gusa bukiye mu gatondo hari umuntu ambwiye ngo bana ngo hajya hari stage wone twasanze barunyigeje kumba n'umuntu ayitwaye nta nakimwe agomba kunkorera iki rero mutazokoma ngo fise bodyguard rero ngo ni fieri rimwe na rimwe bodyguard bafise ico bamaze yes kumbure ndagushimire cyane Wetu nanje ndagushimira cyane Imana iguhezagire twibutsa umuntu ayifuza gukurikirana gusanga kuri Wetu online TV YouTube, Facebook na Instagram. Kandi utarabikora vraiment uri kurampumbwe ntovuga ngo urankunda canke basi naho ubunyanka bigire uzozuragira dislike. Misi usinda kubona ugira dislike no ryohego. Mugo nkunda naho kajya kantuze kabaga kenewe kandi ukacura abana ikiganiro gikwiye. Byo mfasha na je nk'umuterambere. Uko impano yanje mfise murana ko ibindi bihugu bitanguye kuzabirayirirako kubera ko nabuze support. Nabonye nabanyaksosi. Hari abandi bantu bafise bafise inoti zikwiye mugatwe natwe n'abazifise ntagomba kudufata mu mugongo. Nico gituma uzovusanga n'impano twako turi zana twebwe abarundi ziko ziragenda mu bandi mahanga kugira ico zimari abandi twe natwe ntiyagira ico tumane kuba batadufata mu mugongo. Basa no tubufisa amahera ja kuri Wetu online TV ufyonde subscribe bonyene birahagije yego kumbura urashaka kwibandanyiriza Charité mu bisinzwe arugiye urakoze cyane nitwa Wetu Charité n'umuto yiwanje Imana iguhezagiye Gejo kuziba ni TV tuzosubira no gutaha uri kumwe na Beni kuri micro band camera Arkeni yes kumbure twari kumwe na Wetu yatwiganire byinshi mu byo yarasanzwe agiyemo n'ivyo asanzwe agiye imisi akora yes tuzosubira no gutaha niwe gira subscribe kuri micro uri kumwe na Beni band camera Arkeni bye bye